Nivyo ngaha mwishira mu byo gutwara abantu ibintu mu Burundi atabo mutubajije kubijanye n'ingingo yo kushira k'ibimenyetso byerekana aho imodokari imwe n'iyindi ikorera. Uko twavyakiriye harabayeho amanama menshi atandukanye, amanama aho nkuko musanzwe mubizi dusanzwe tumaze igihe kitari gito dufise ikibazo cy'ubukene bw'ibitoro, na cyane cyane ibitoro byo mu bwoko bw'amazutu na essence. Muri ico gihe rero abasanzwe baraba iby'iki gisata cyo gutwara abantu n'ibintu mbere n'igisagara cya Bujumbura n'abandi badufasha kugira turonke ibitoro, byaribonekeje yuko ibitoro turonka naho byoba ari bike mugabo ko bidakoreshwa neza, aho bivugwa ko hariho bamwe n'abandi bo bataritwaye neza muri icyo kiringo cyo kikena ry'ibitoro, mbere hakabaho n'ibivugwa ko hariho abo bashobora kugurisha ibyo bitoro cyangwa niba bikoreshe uko byagomba gukora mu kunguruza abantu. Haribonekeje kandi ubundi buwe gito bw'abashoferi bwo gusiga abantu mu nzira canke kubarihisha amafaranga arenze. Ibyo byose rero bigiye hamwe haratunganijwe indi ntumbero nshasha yo gutwara abantu, aho imodokari zitwara abantu na cyane cyane amabisi manini ngaha mu gisagara cya Bujumbura batwemereye kuza baraduha litiro 50 ku munsi kugira dushobore gutwara abantu. Ico rero cyaje kijana nuko batubwira ko baguhaye litiro 50 ugomba gutwara abantu inshuro zishika ku 15, ukuvuga ko aho gukorera hose ugenda ituro 15 kugira ngo uzobone kujya gutonda kuri station bakongera amazutu. Kandi ibyo byarakurikijwe uko hariho ababijejwe babikurikirana ku munsi mbere bakandika narya amaturu, bakoze n'ubuhinga logiciel ituma bashobora kujera ivyo bitoro bigendanye n'ayo maturu imodoka iba yakoze. Bimaze kugenda uko rero abashoferi benshi baravuze ko bigoye kugira ushobore gukora ituru 15 ku maritiro 50, kandi natwebwe muri akabu turabona ko mu by'ukuri bivana naho umuntu aba yakoreye, ko nk'umuntu akorera centre ville Ruziba canke ujya mu Rubirizi canke ujya mu Maramvya, urumva ko umusabye gukora ituru 15 ku litiro 50 usanga bigoye. Niho rero twagiye tugira amanama menshi n'abasanzwe bajejwe ivyo by'ibitoro n'abarongoye igisagara cya Bujumbura, baca baravuga bati twebwe ntishobora kugabanya mu maturu, kugira bishoboke nuko habaho bamwe n'abandi bagira aho bakorera, kugira ukorera hafi mu kuvuga nk'uva muri Vira ajya mu Buyenzi cyangwa ajya mu Bwiza birumvikana ko we ashobora gukora amaturu menshi, mugabo nk'usanzwe ajya kure nawe ashobora kugabanyirizwa amaturo kuri izo litiro 50 bisunze aho asanzwe akorera. Ni muri iyo ntumbero rero igisagara cya Bujumbura hamwe n'abandi baparteneri basanzwe baraba iby'amazutu mbere no gutwara abantu n'ibintu, natwebwe nk'ishyirahamwe ya Trabo tuganiriye yuko byoba byiza ibisi yose igize aho ikorera, kugira bya bindi byose nababwiye by'ube gito n'ibindi n'ivyo bijyanye na gestion no gutunganya neza itangwa ry'ibitoro. Muri ico gihe rero abaduha ibitoro duca dusubira tugakorana bakaraka avuga ati uyu muntu akorera mu Maramvya kumbure yokora ituru 8 canke 10 canke 5 bivanye naho umwe wese akorera, ukorera hafi bamuha ituru nyinshi. Nuko rero nico cyatumye hatunganywa iki gikorwa cyo kwandika imiduga yose yarahejeje kwandikwa, basigaye mikeyi. Ibimenyetso byaho imiduga ikorera mwabibonye ko byarakozwe, no kuvuga yuko muri iyi minsi 2-3 imiduga yose izoba ifite ibyo bimenyetso kandi izoca itangura gukorera mu mirongo isanzwe yanditswemo. Ivyo rero muti bizotanga akarusho kameze gute? Bizotanga akarusho kuko abasanzwe biyunguruza bazokoroherwa kuko
azobona imodokari imwunguruza. Hanyuma kandi bimwe by'uko ushobora gusanga umushoferi yikitse mu kiza bakamuta mu nzira, naho nyene hazoba hariho abantu bazi imiduga igitigiri c'imodoka zikorera muri uwo murongo. Ni ukuvuga ko biroroshe kugira ngo hamenyekane uwakoze amakosa, ari amakosa ashobore kuyahanirwa, canke biriya byo kuduza igiciro aho benshi bahora bavuga ko ibisi bayishize ku mafaranga 1000. Hariho imirongo yose ntiyishuza cyo kimwe bivanye nuko ingana. Nico gituma uwo bazokwishyuza menshi bizoba byoroshe kugira ashobore gukurikirana abo bamukoreye ivyo bintu, hama nabo baheze bahana. Ni ukuvuga rero mu ncamake twebwe nk'ishiramwe ya Trabo, novuga ko muri uyu mugambi twebwe twarabyakire nk'abasanzwe baserukira abatwara ivyuma, abatunzi ivyuma byunguruza abantu. Turabona yuko dushobora kubironkamo akarusho kuko na twebwe bica byoroha kugira dushobore gutunganya ibikorwa ku miduga yacu. Rero ngaha tuvuga ko turi aba partenaire technique kuko nitwe dusanzwe tuzi imiduga uko ingana, nuko kumbure no kuyishira muri ayo marinye, kuko kenshi nitwe tuba tuzimenye, tuzi imodoka ishoboye aha n'idashoboye hariya. Nico gituma rero ubona turiko turatunganya ibikorwa. Imihoro izokubahirizwa, mugabo bikenewe ico haramutse hakenewe yuko kumbure hari ahantu haja gutangwa, nuvuga haja gufashwa abo nyene basanzwe bakora muri ico gisata, abajejwe intwaro n'umutekano, barashobora kurungikayo imodokari zikaja gufasha aho hantu. Mugabo aho bizoba bitandukaniye n'ivyahora biba, nuko iyo modoka bazoba barungitse bazoba bazi ko bayirungitse muri uwo muhora, uburyo naho hogira ikiba canke igafatirwayo bacavuga ati yo nitwe twayirungitse. Urumva rero ubaho bizoba bitandukaniye nuko bimwe mwahora mubona aho ushobora gusanga hariho umuhora uriko abantu benshi, kumbura abantu badashobora kuhaja, canke umwe wese atora aho ashaka kuja hafi canke hamworohera. Siko bizoba bimeze, kuko buri muhoro uzoba ufise imiduga yawo igomba kuhakorera. Mu gihe bigaragaye ko hari umuhora ufise ikibazo, abo nyene basanzwe batunganya ivyo bikorwa bazoheza barungike y'izindi, mugabo bazi izo barungitse.